hari barandika ni vyiza bakandika muga batabajije ingene amategeko ameze. Habo nyene bo mu gisata c'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu we n'umushikiranganje bw'indero hari amasezerano yo muri ivyo bisata yagiriranye na leta y'u Burundi. Muri ayo masezerano rero nk'ivyo byo kuja gukukuruka harimwe bivugwa nk'ivyerekeye imyaka yo gukukuruka. Abakozi bakorera muri ivyo bisata bibiri vy'amagara y'abantu n'indero bakukuruka ku myaka 65. Mbere bakabagira n'uburenganzira bwo gusaba yuko bashobora kubananya bimwe bita mu gifaransa prolongation. Bashobora kubananya gushika ku myaka 70. Rero irya kete rya nyakubahwa mushikiranganje wa mbere ico bataravye ngira babe kuraba ry'amategeko mashasha y'abakozi ba leta bita statut général des fonctionnaires aheruka kwemezwa. Bavuze ngo abantu bagenda ku myaka 60 muga ntibaraba yuko hari hayandi masezerano leta y'u Burundi yagiranye n'abaserukira abakozi muri ivyo bisata. Yagize mu bihumbi 2009 kuba 2009 kuba mu gisata c'amagara y'abantu 2004 mu gisata c'indero. Hama nkuko usanzwe ubizi mu gifaransa hariho la continuité de l'État. Ivyagize leta yaheze imyaka 30 iyindi leta irabikurikiza. Hanyuma rero twe dukaca dufata nk'iyingingi heruka gusohoka nko muri ubwo bushikiranganje bw'amagara y'abantu kujana abantu umuntu uze muri pension mu zabukuru tubifata nk'uko babirukanye babaziza ubusa. Ikete ryanditswe nk'umushikiranganje wo muri ico gisata yabandikiye itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu ngo bace bagenda ejo itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Ivyo bintu hari na hamwe biba ayo mategeko nayaheye. Hanyuma uroye kuraba rero no muri yo statut général des fonctionnaires mu amategeko ngenderwa ko y'abakozi ba leta umuntu akukurutse bategeza kubimumenyesha amezi 6 imbere yuko agenda. Mu mategeko namwe y'akazi ya code du travail umwaka. Twe rero tusaba yuko hoba nibiganira abo bantu ivyabo bigasubigwamo hanyuma abantu bagashobora gukora akazi nk'uko bavyemeranije n'abakoresha babo.